Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, nimugira amahoro ya Kristo. Kandi ka kanya ko kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane, turi mu ndwi ya 15 yo mu gihe gisanzwe mu myaka y'igihago. Umukama duhamagarira kumwegera ngo aturuhurire. Ngaho twakuye ibisomwa vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere cavuye mu gitabu c'ihunguka ikigabane ca gatatu kuva ku murongo wa 13 gushika kwa 20. Izaburi yo kwitsa iryo jambo ry'Imana ni 104. Inkuru nziza nayo ni yanditswe na Matayo Mweranda kigabane c'11 kuva ku murongo wa 28 gushika kwa 30. Dutega amatwi umukama Imana yacu atuyagire ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'ihunguka muri irya misi Musa yabariye umukama ati, ego ndagiye kuraba abanyisirayeli ndababwire nti, Imana y'abasokuru yantumye iwanyu, yamara nibambaza izina ry'uwantumye nzobishura iki? Imana isubiza Musa iti, nduwamaho. Ngaya amajambo uzoshikiriza abanyisirayeli uti, uwamaho niwe yabantumyeko. Imana yongera kubwira Musa iti, uzobwira bene Isirayeli uti, umukama, Imana y'abasokuru, Imana ya Ibrahimu, Imana ya Izahaki, Imana ya Yakobo niyo yabantumyeko. Iryo niryo zina nzokwamana, niryo muzohora munyibukirako, mwe nabo muzovyara bose imyaka n'imyaka. Genda rero ukoranye abashingantahe b'Isirayeli ubabwire uti, umukama, Imana y'abasokuru, Imana ya Ibrahimu, Izahaki na Yakobo yambonekeye, imbwira iti, narabagendeye mbona ingene abanyamisiri babagenza, nico gituma nigiriye inama y'ukubakura mu gihugu ca Misiri, aho bama babatwaza umukazo, mbadugane mu gihugu c'abanyakanahani, arico gihugu gitembamwo amata n'ubuki. Abashingantahe b'Isirayeli bazokumvira amajambo yawe, muheze mugende ku mwami wa Misiri, mumubarire muti, umukama Imana y'Abahebreyi yatubonekeye, none rero tugusavye ngo uturekure tugende mu gahinga urugendo rw'imisi 3 kugira ngo dushikanire umukama Imana yacu. Ndazi yuko umwami wa Misiri atazobakundira ko mugenda atabanje kugoberwa n'ukuboko kwanje, nkubitishe Misiri bitangaza nzohakorera by'ubwoko bwose, azoheza abarekure. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Nimushimire umukama, mwambaze izina ryiwe, mumenyeshe mu ntara zindi ivyiza ntangere yabagiriye, mwibuke ivyiza vy'agatangaza yabagiriye, ibitangaro vyiwe n'ingingo yashinze. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Ntaho yigera yibagira isezerano yiwe, iryo yavumereye ngo rizokwamaho imyaka 1000. Ya sezerano yasezeranye na Ibrahimu, ya ndahiro yarahiye Izahaki. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Umukama yaragwije cane abantu biwe, barahava basumvya ubukomezi abansi babo, hanyuma naho arahindura imitima yabo bansi, gushika banke abantu biwe babarire wenge. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Umukama arungika umusavyi wiwe Musa bene Aroni yari yitoreye, kugira ngo bahagirire ibimenyetso vy'agatangaza, bakorere ibitangaro vyiwe mu gihugu ca Kami. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe.
Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu yanditswe na Matayo. Muri rya misi Yezu yavuze amajambo ati: nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe nzobaruhurira. Nimwemere inganji yanje mukunde n'ivyo nigisha, kuko ndi umwitonzi kandi nkicisha bugufi bivuye ku mutima. Niho muzoronkera akoyoko k'imitima yanyu. N'ivy'ukuri inganji yanje ntiremereye, navyo ivyo nzobashinga ntibizobavuna. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye muryango w'Imana, ubuzima tubayemo hano kw'isi bwuzuyemwo ibitari bike biruhisha, rimwe na rimwe umuntu agasanga ariko ararengerwa. Hari indwara aho umuntu agwara, mitende agahebura, akagira kwikokora yivuza, ariko mitende igatera iba kure nk'ukwezi. Hari ubuhe gito bwibonekeza mu mpande nyinshi, agasuzuguro aho nakasanga umenga nikivume mu bandi ntagire ijambo, kamenga bamuciriye umukenke. Hari kandi aho umuntu abona ikigeragezo kimwe giheze ikindi kirenguka, ntiyigere aronka agahengwe. Inabu kamenga itera yigira ndanse mu bantu, hahandi iyo utariko ugira nk'abandi umengo ni uri mu makosa. Turabona kandi turumva ubwicanyi buteye ubwoba, uburozi aho umuntu azinduka akomeye ariko ku mugoroba kumva ngo naka ararenganye, ukabona inzoya ziko zirapfa, rimwe na rimwe zahawe ishano n'abantu bitwa ngo barazi Imana. Hari ukuremekwa inteba ishushe, umuntu agasanga ariko yagirizwa ivyo atazi, ibiheza bikamutera intuntu n'agahinda, n'ayandi mabi menshi aruhisha umuntu agasigara yipfuza ico mukura kuri ino si. Icanyuma muri vyose kiza gihagarika umutima n'urupfu, aho abacu tubona barengana kandi twari tukibakeneye, maze bigatera agahinda n'intuntu. Ariko no munsi Yezu araduhumurije, atweretse inzira nziza yo kurengera ivyo vyose, ati nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe nzobaruhurira. Igicumuro bavukanye nico ca mbere kiruhisha umuntu kandi kikamwigiza kure y'Imana n'abagenzi. Yezu aduhamagara ngo atugirire ikigongwe, aturemurire uwo muzigo udusenye ibitugu. Ntaduhamagara ngo aduhane canke aduhashe kumwe abisi bagira. N'umuvyeyi yuzuye ikigongwe, adashaka ko hari n'umwana n'umwe atakara. Nanone igicumuro gituma dutakara, shetani katugenza uko ishaka, maze umwiheburo ukaba ari wo wiganzira ubuzima bwacu. Yezu anyotewe ko abantu bose bakira agahinda kose gategwa n'igicumuro. Ashaka ko kw'isi havugwa ineza, akayagwa amahoro. Ashaka ko urukiza rushikira abantu bose, maze aduha umutekano ukwiye kandi w'ukuri muri iyo Mana. Ico dusabwa nuko tugira ukwemera gukomeye mu Mana muremyi wacu, yo itaremye akabi, tukirinda kujuragirika, tukakira ishaka ryayo rishingiye ku nyigisho ya Yezu, nayo ikaba ishimikiye ku mabwirizwa yubakiye ku rukundo. Iyo nyigisho samagorwa turemeka, kuko ni neza adushakira ngo duheze twidegemvye mu Mana idukunda kandi ishaka ko tubaho mu buzima buzira imibabaro. Uno musi rero twibaze kandi nawe wibaze, mu bikugoye, mu bikuremereye wirukirande. Ntawe utukwemera ugasanga uri kugwa mu mutego w'igirwamana hamwe no kwihebura, hamugwara ugasanga uriko wirukanga mu bapfumu, wabura ico ufungura ugasanga uri kuja kwiba. Kugendera mu mabwirizwa y'umukama ariko gukurikiza inyigisho ziwe bisaba kuba umwitonzi nka Yezu. Umuntu akicisha bugufi, akamenya ko umuntu wese afise agaciro mu maso y'Imana. Uruhamo ntirubura, kuko hari abo binanira kandi bagashaka ko bose bagira nkabo. Ni hamwe uzawumva nakayagirizwa ngo arishima kuko yahakanye kugendera mu nzira mbi abandi barimo. Aho rero biraheza bikagorana gatoyi, kuko mwene abo bantu baheza bagatera uruhamo abo bagendera mu muco. Ariko kumwe na Yezu vyose birashoboka kandi bigatora umurongo, maze bikabera vyiza uwemera. Kugendera amateka y'umukama bigira akamaro nyene kubikora, ariko kandi ukagira akamaro umuryango wose wa Ekleziya. Ako nakosa kandi nakoyoko k'imitima yacu, bigatuma umuntu atekana kandi akizigirwa. Kuri uno musi twegera umukama ngo aturuhure ibituremereye, tumwiture nk'umuvyeyi. Nanone ni watabara biwe barushe, nkuko yabigiriye igihugu ciwe cari kigorewe mu Misiri, twavyumvise mu gisoma ca mbere. Dufashanye natwe
kuruhurira abandi, ntitubaba batera amagorwa. Niho tuzoba turiko turakwiragiza hose inganji yiwe itaremereye canke ngo ivune. Amen. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri Diocese ya Ngozi. Muhorane Imana. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzobimpa